nitwa Shimirimana Chance ari kuzina rya Sarani Gato. Umwe azarongera icyo yoba agaserukiye hano. Bonjour à tous, vous m'aidez bien. C'est Digne Delicia, peut-être Pamelo, on attend que Kwa majina naitwa Ernest Amani Saura, ni msanii pia realisateur compositeur. Baramukije ai ama je nitwa Mahuba cyangwa ukanyitwa Mahube na comedian umwana w'imwana w'nyakupani bari naho uzi batotana nabo tunaze batogira ekiye bishakamburi batazira bisumba gutira amazina y'abavyeyi nitwa Dan Dieudonné Kubwema abasanzwe do mu comedy. Waraje kwidondora uyu mwana w'Islamu yavuze cyo kwa Samia Suluhu Hassan bajina mahali ile reka tujye muri presentation baduhemo info hanyuma tuzwana n'ibibazo no kurondera cyo kuganirana hanyuma terime. Merci Ok, bonjour à tous, vous m'aidez bien. Mais je vais essayer quand même. Ok, bon, ni Digne Delicia, nk'uko musanzwe mumenyereye abajournaliste bagenzanje twabanye muri byinshi kenshi twama turi kumwe muramenyereye kuri uno munsi mpagaze nka manager wa New Design. New Design murashaka kumenya ati New Design ni giki ni ikihe mwadutumiye kuno munsi. New Design ni label ije gufasha ugwaruka canke uwo ari we wese afise impano yo gukina amareresi ariko akaba adafise moyen ya production. Peut-être ibintu by'amareresi hariho ivya comedy, hariho amafilme, hariho n'ibindi ibintu by'ama episode n'amaserie n'ibindi, ariko ni ibintu biba bisaba uburyo, ni ibintu biba bisaba location, ni ibintu biba bisaba wafise director, ni ibintu biba bisaba ibintu byinshi cyane gose. Mu bintu by'amareresi burya sico kimwe n'indirimbo canke ibindi, ibintu by'amareresi bisaba ibintu byinshi cyane. Rero iyi label igiye gufasha buri muntu wese afise iyo mpano ariko adafise ubwo buryo bwa production. Nukuvuga ngo turafise abantu bazobafasha kubera ko barashobora kuba bafise niyo mpano peut-être ariko itaragera kure cyane. Ndibuka yuko duherukana muri Burundi Nkunda Company dufasha abana batoya mu matala atandukanye, ariko uno munsi muri New Design dufise tala imwe, donc twayirondereye abigisha babizi babimenyereye kandi mu ndimi zose kuko mwavyumvise presentation zagiye zitandukanye, kandi dufise ibisata byinshi. Turafise nk'igisata ca comedy ugerashobora kuzogiserukira. Turafise abazokina filme zirya filme musanzwe muzi ariko mu rurimi rw'igiswahili n'icongereza, uyu akazoba bidufashamwo. Tukazoba dukina no mu kirundi no mu gifaransa, no muntu akazoba bidufashamwo bien sûr. Twa dufise rero madame wa sponsor wacu, sponsor wacu ntari hafi ariko madame wiwe akaba yashoboye kumuserukira muri uno mwanya, akaba yitwa Gilan. Hanyuma ku muntu yoba yifuza kwiyandikisha kugira ngo ashobore kubana natwe muri New Design Label, arashobora kunyandikira jewe ku bwanje kuri Instagram yanje ni Digne Delicia 0, Digne Delicia 0, canke Facebook ni Digne Delicia. Ndashaka kubahereza nimero ya WhatsApp, peut-être murashaka kuzibacishirizaho kugira ngo bashobore kunyandikira. Ni 75 722 798 75 722 798. Peut-être murashaka kwibaza ati kubera iki ushizeho wewe twandikire wewe. Muri no mwanya mpagaze nka manager wa New Design Label, ariko kandi urumva turafise platforms zitandukanye ko bien sûr mu byo tuzofasha abo bantu harimo kubaha platforms ifise visibility. Hariho YouTube channel, hariho Facebook, hariho Instagram, hariho na Twitter ya New Design Label. Murashaka gutangura kudufollowinga muri no mwanya bariko baradukurikira kuko turazi ko mwe bw'abamenyesha makuru ijwi ryanyu rishika kure. Rero nashimye ko bokwiyandikisha inscription iwanje kugira ngo jewe nyene no manager nshobore kuba ari je nshobora kubashira muri group y'abandi. Kubera ko urumva ntiwaca baza kwiyandikisha kuri platforms za New Design
nta kintu na kimwe bisabwa, nta frais, nta kintu na kimwe bisaba, nta mahera ya inscription, nta kuvuga ngo ufise imyaka iyi canke iriya, donc nta na kimwe bisabwa. Ukira kuba ufise iyo talent, ukira kuba wumva ubishaka ko ushigikirwa kuko ni benshi. Hanyuma ni intara zose zigize igihugu cy'u Burundi, nta ukumiriwe, mwese murahawe ikaze kuwumva yifuza yuko dushobora kubimufashamo. Hariho ibintu biba bigoye mu bintu by'amafilme canke comedy, peut-être ibintu novuga collabo, bakaba bifuza gukinana n'abandi bakinyi b'amareresi bo mu yandi ma group canke bo mu bindi bihugu, navyo nyene New Design izo bibafashamo. Hanyuma ntibagiye kuri platforms z'iwacu cyane cyane YouTube channel, murashaka kuzosanga ko indirimbo za Wiz Design za kera, murashaka guca mwibaza ati byo byagenze gute, murafise n'abaririmbyi. Eka ni label yatanguye kurera Wiz Design kuva agitangura kariyeri y'umuziki, ariko bitavuze ko n'ubu unye twamukumiriye, nuko umwana akura agasohoka, peut-être arashobora kuzogaruka canke akabandanya ubundi buzima bwiwe, ariko muri uno mwanya dufise igisata ca film na comedy. Mu bisanzwe hanini nivyo onye, murashobora kugira ibibazo, murashobora gutangura mu kubaza. Murakoze cyane. Shukuru sana, tena shukuru kupata muda na saizi ya kuzungumza na watu wote. Najua haiko tu hapa karibu, bali kuna baadhi ya watu ambao wanatakiwa pia nao kuingia kwenye sehemu ya uigizaji wa filamu, nao pia tunawakaribisha. Kama vile Kisima na Jana natoka kuongea hapa, ni kitu cha muhimu sana, ni kitu cha kujenga, kitu cha kusaidia jamii kwa ujumla. Kitu kingine nitaomba tu, kwanza watu tupendane, watu kwa jumuiya wote ya sisi watu wa Mashariki tuweze kuungana kwa pamoja ili kuweka nguvu zaidi na tujue ni kitu gani ambacho kinahitajika kuwa na tukichangie kwa sote. Sina mengi zaidi, kwanza hii madogo iwafikie watu wengine ambao wanatusikiliza kwa muda kama na huu. Asante. Muri filime ibintu bigiye kuryoha, bigiye kugenda neza. Gusa mu Burundi dushobore gukomeza tugaragaza impano zacu, kuko tugiye ko nkuko umugenzi yari yabivuze, tugiye kwatsa umuriro, kandi ibintu bizoryoha kandi bizogenda neza. Murakoze. Muyizi kwa Morgan kuko mumuzi Morgan nk'umuntu yahoze akorana na Wiz Design. Morgan ari muri New Design label, nico gituma mubona hagaze hajya na kamera itovye, bien sûr que oui. Dushimire. Voilà. Yes, bravo. Yari yande musaza ugisubwe neza gisubwe neza ukivuge neza igiki yande musanzwe ni New Design ni label irimwo Morgan nk'umu director, ni gwiwe ni gwanje ni gwacu twebwe tuyirimwo, murabitahura. Bitatu. Reka mpere kuca nyuma, umwe wese arafise ahageza kuba afise self confidence. Si question yuko hazosha canke hatazosha, ni question yuko bo muri bo bumva yuko bafise self confidence y'ivyo bagiye gukora. Wavuze ati murafise uruhusha guko indirimbo za Wiz Design muzozishira kuri platforms zanyu. Ivyo ntavyo navuze, ahubwo mwadutahuye nabi. Navuze ati nimwaja kuri platforms ziwacu ntimutangare nimwabona indirimbo za kera za Wiz Design. Wiz Design yahoze ari umwana wa New Murakoze cyane. Hanyuma ubajije ati Ding Delicia kuri mu bintu byinshi ntibizohava bigucanga. Jewe ndi ngaha kugira ngo mfashe, kuko na jewe ndiko ndafashwa. Nukuvuga ngo mu gihe ntazofasha nanje baramfashije n'Imana izobimbaza, ariko ikintu cyose n'umwanya wacu, kuko nimba naremeye kwiyangaja muri ibi na biriya nuko mbona ndabifitiye umwanya. Rero ndafise umwanya wiki, nkagira n'umwanya wa kiriya, nkagira n'umwanya wa kiriya, kuko ntidukora iminsi yose, kandi si 24 jewe ndi umuntu akuze ndazi ngene mpinifya umwanya wiwanje. Ilsifi yuko atagipfa muri ivyo byose. Rero ndabaremesheje yuko atakizopfa. Isoko TV, Burundi Nkunda Company, byose bizogenda neza nka na New Design label, byose nzobikurikirana neza.